boom, 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 bop, bam. Tijakatura Babalao. Tijakatura Babalao. Kipo. Uviriza. Anakunda Gasore Babalao. Tukafanya kuja kuturuzu. Tukakiona karibu kanyu. Tijana kara. Simba neza kuna abakunda Gasore Babalao amashina cyane Nikuriyo ngize meje comment gafatiye Gasore Babalao the Burundian comedian, one of the best Burundian comedian. Let's show love, let's bring our hands together, let's go for Gasore Babalao. Est-ce que ça va? Tu as su ce que ça dit avant on te voit yes. Alors quand on dit yes. On est parti ici. C'est la bise. Allora ne voglio tangura da questa posizione. Se dove tangura come la faccio questa non mi dici come la faccio questa del MC Mahinduka. Io sono Mahinduka. Yambaye costume yatiye gatareri. Izi costume ngabo ni za kera. Umushende. Mumisoro neza. Bijye none sisi finisiki. Bari bana uyu mujene akoze igikorwa cyane kuzana bijye no comedy no kumera amashusho. Gusa ikintu kimwe n'abantu turaguhamagara mu kirundi. Kuko cyongereza umuntu ufisibira y'amukara. Allez, est-ce que ça va? Ça va mieux? La star, ici. Simbizi wasema bimba. Ici, ndio yamba ndora pogo. Ariko mukombozi tukobera bashosha n'umukombozi. Abana mukombozi. Yaratsinze abana mushira amateka yigenga n'ibice ubusa n'ibirigire betwite ni benshi gusa mukombozi ari kudusekira neza kuko mukombozi arafise n'imvugo akoresha ukumva paritete ukabona mukombozi ari n'abashira amateka baramuha ijambo ijambo mushiga amateka nyakubaha mukombozi agacahaguruka ayareka nibona mushiga amateka mukombozi agacahaguruka aye mukombozi agacatagura tabijambo vyiwe umusiguzi yasigure n'abasiguzi b'abasiguzi n'isiguzi n'izindi hasta la victoria siempre ariko mukombozi vyovuma professionne muri iziga mu Burundi tumugije umushinga amateka bakabaye Satbi ego Satbi ari muri amashinga amateka baramuha ijambo eka dijambo nyakubaha umushinga amateka Satbi haguruka yifite iminwa ngo ya bravo cyuriga abanyagihugu bajya muri Kenya paya Kensiri nibagiri yaba Kensiri Kenya paya n'abazi bafise agacokora n'agatando tuta bivuta isuku
ntiyibagiriye yava buri muntu wese arafise yava kandi mu kibuga mugatsi ngo yumva ntihagirane akubinyuma curaba muri rohero rohero barafise ubuzima bw'ababayemo muri VIP ni VIP ariko n'abatwe twavuye mu Kamenge k'inama komana muri rohero umwana arwaye agashika imbere ya nyina agaca yasamura ngo mama waramubwira ati ayo n'amasiniziti mwana wanje ni kuja mu bushimo bakayabaga sewe agaca asohoka mu cyumba ati ndafise umuganga muri Australia ayabaga neza nzomutwara ejo Pantine agaca asohoka ati ayo masiniziti muyatwara mu Burusiya bazobaga neza wari umwana wo mu Kamenge nawe baragora imbere ya nyina barasabuye ngo bagukoreye kubyo ishaka Serio kasohoka hariya ngo nikafanya mbio ugachora Pantine wanasohoka hariya nawe ngo yo kandi jya ryo maguru kocha kama kamubana attention uraza wirohero nabuze umuntu ikigangaro kimara amezi 3 bajya banwa umuziki ari kandi kimara amezi 3 kubera iki baba barindiriye famille ya Deville ivuye muri Canada famille ya Jean Paul ivuye muri Australia umuryango wa Niyo Nkuru uvuye muri Amerika urabona ibyo ariko twamukameye umuntu apfuye ikiganiro kirenze idwimwe kandi iyo ngiri cyo twakotiza amafaranga yo guraserikeye batamuhana attention ucyo hari n'umuntu muri rohero bagiye kumushimura riteka ku mpanda bamukura muri rohero bamushira muri rohero uzumva ngo site memoria site irosha abo mukitiye byo cyo ariko Kamenge mu banyosho wanyu bageze hajya ku mpanda ari umuntu abaza ati mwe muje gushigurande Jean Paul mu Kamenge oya cyari yashari inyuma muri mukubita iki hageze kumushigura iteka rimwe yirohero barafite kubagira uduprotokole twabo turi class baca bahamagara d'abord umufasoni yavuze agacaza hajya bavuga amateka yiwe agaca atangura ati mushinga ntari wanje yarafite umutima mwiza yarakundana ariko muri wanyu usanga ko kumusaba umugore bajya mu bushinguriro umugore we aravuga ati izaranze umuhisi agaca atangura ati yatanguye akora miliyoni mu 1998 mu 2000 akora muri ONG yo muri Canada yitwa Logistic Global Rwanda muri 2018 arugurura imangazini ikomeye cyane muri ville ayita kwa Nahumo agacavuga ati agusigiye ibi asize abana 5 asize inzu 3 muri rohero asize inzu mu Kibenga afise parcelle mu Gihosha afise pasteur 18 iyo bande yitabye Imana hariya mu Kamenge barahamagara umugore bavuga ibyamuranze ye agishigara atangura agatotangura ariko abakire n'abakene barasaka bahurira ko hariya ku muhanda bose baratangura ati nacyo umugabo wanje yari umuntu mwiza afite umutima mwiza ibyo birahari hose ndibuka mu 1982 yarakoze muri setemikiyoro mucafu guterere akuye ngaho yacaca kudandaza ibirato mu isoko mu Kamenge rero naciye numva bantelefona ngo yarayasamuye inzu y'abandi batamutwara mu mpimba niho yapfiriye tuko turamuha atumuhisi ya Sidiki yarigeze kugura agatongo Gihanga asanga kari mu Batati asigarana batanu umwana wa mbere yitwa Simbini wasemagomba umutamukuru w'Oraje wa kabiri yitwa Landry Promoka promote director no attention
raba nawe rero kugira ngo utegereze gute raba n'ingene dusenga ntabwo umuntu yatari korona cyane naweje usanga abasengero muri iyo ndaboro basenga mu Gifaransa ariko atari usanga ari umukobwa atwara kohale aba ari umwana wa Bentorafika urumva umukobwa atwara kohale aba ari umwana wa Bentorafika akaba yitwa Alice de kohale arazimbere atamafyeri menshi kandi bishima byatari aratangaho bakavuga ati shimira Imana haleluya haleluya non je s'entends pas alléluia l'église. Voilà, le chacun m'a fâché, on va adorer avec la chanson de Dieu. Puis basé, Mukanoachu, on y va avec l'adoration. You are Yahweh, you are. You are Yahweh, Alpha and Omega. Sawa, tujye mu rusengero hano mu Kamenge rero. Doktorari aba yitwa Alice akora muri comptoir de la Plaza. Kwa mashina ni wako mubera. Sasa hari kubigira amafyiri bashize ko foto za David. Agacaza. Shimira Imana haleluya. Haleluya. Arunda bari kuvanga poshere ko kareta barabareka. Nashaka mufashe guhimbaze Imana mu kuririmba kano karirimbo agacifunda posteri buku agatangura uri Imana yakandikaje uri mani duribiye bona kujya mu fagari everybody say Venga kumufukurano. Ariko natije usagara mu Kamenge. Bana Imana no kuri jewe ari umuntu ari imbere yanjye nanjye ndavuga kuva kare ntaguki navuga gutsi namukuru mu yitwa Simbizo Sikuvuga uyu yarafashe byinshi mu buzima ni umujournaliste akoresha selfie buri munsi ntakamenya ngo Simbizo Sikuvuga Papa Bangala Sabiro disozi ko to ubuzima Simbizo Sikuvuga umuvyeyi wanje kandi akubaha Arabisa muduga. Simbizo Sikuvuga. I love you so much. I love you. Father music, Madame Raja, I love you. Kuchukua kujiza mariage. Madame Raja Simbizo. Wamunyetenda. Nikapokea. Madamu warongo na Simbizi. Madamu kazi. Forativi. Unaliiba. Usihamfulinda. Wakiye kumugabo. Tuje yumuzi atasubira. Nawe. Madamu usihamfulinda. Wakiye kumugabo atakukunda. Simbizi arafise urukundo. Kamya guciki banazo babari. Kuko mwigenda biragi mwigenda nakana bizibayo hapimuzi abayigwa n'ishogo Simbizi akoze cyane kandi felicitation umunsi wa mbere ndamwigenda kugurisha basha mumvirize banzimanye ubugari ukivuga mu birayi n'ibirayi ayo matayazi n'ibiraruba ayo n'imitagato y'uwanje akabenzi
bafate ifoto baramuzana bace baraba n'ifoto y'ubu Barakoze sibizi shosi iwawe tayo rero gahezi iyo ndashaka sibizi amashoshe kuri sibizi ariko bari bana sinzi ko baze kubona abajournaliste bari ga duzubutura abajournaliste basi abajournaliste sinzi ko baze kubona difference y'abajournaliste bacu muri Afrika difference y'abajournaliste muri Afrika sibizi abajournaliste muri Afrika c'est que murabona muri Israel y'intambara bariko bagwana na Iran muri Israel hari intambara bariko bagwana na Iran tukafa kwitira amakuru kuri BBC umujournaliste abahagaze hagati umukameramani ari imbere journaliste atacu yinona ahagaze hano Imana bitwashaka kurongorera BBC muri Washington DC tukapinga hagati Irani aha ni Israel bariko kwitana missile ballistique iyi ni missile bayibona igihe hariyo ya nuko intambara yakaze cyane bariko bagwana n'amasasu papu amasasu ariko inyuma ku mutwe kandi ari umuntu apfuye reka tubaze witwa nde witwa Abdul Karim Bakiri Marehewe byataye ariko n'umujournaliste muri Afrika nawe araje rero cameraman ari ngaha nahagarara hagati abameze uko nitwa Jean Paul Nkora Radio Africa ndiga muri Israel bariko barakubita missile ballistique nuko mu byumba hariyo missile ziko ziramba hariyo pum yo cameraman ntikiyo turanigwa